Sisi, urabona ukuntu mvyoye kandi uzi neza ko je natashe ndusha. Je nizeye ko mvyuriye ikintu kizima vraiment. Gakiza mukuru wanje, nta kindi naguhamagariye ngaho, ariko nifuza ko twoganira ku bijanye n'ubuzima bwacu. Yego ni sawa, papa na mama baraturondereye ibintu birahari, ariko ashaka ndabukuntu twoganira. Eske je na wewe imbere hacu hameze gute? Ubuzima none Sisi kwera uri kw'ishure urindiye guheza kubyuza ukora akazi kawe karahari, sivyo bindi uzoza uvuga ngo uri kura deposa hariya bakwima basubira. Nanje ndi ku kazi mana, nawe dogiteri muzima none azobura ubuzima gute? Ariko nawe kwera ndiko nshaka kuvuga ku bijanye n'ingo zacu z'ejo hazaza. none gaho harimo ikibazo cyane. Simvuze ko aho ziteye ikibazo, ubwo navuga tuze turabe neza, ntizuze dusange turi kumwe n'umuntu atoshobora kudutunga. Bien sûr birabaho, ushobora gukundana n'umuntu ugasanga nta kintu na kimwe afise, ariko ndiko mvuga ati tuze turabe neza, tugire amahitamo meza hamwe tuzoshimisha na mama. Rukundo, mbe nkuko yitwa Gakarura muzi? Gakara ndamuzi kuko turabana. Okay, mubana ndumva bica vyoroha cane. Urazi rero ikintu naguhamagariye, nari ndaguhamagarira ngaha, kumbwiye ko Gakara mubana birorosha. Akazi nshaka kunkorera, shaka uze urangenzuriza Gakara, umenyera ahantu aja. Gikuru kintu nkeneye kumenya cane, hari umukobwa akunda kuza kumuraba, nkeneye kumenyera aza kumuraba kangahe mundu. Umukobwa avyibushe, si muremure cane, novuga ati ni nkuko ari hagati na hagati, gusa afise inzobe nyinshi. Nkuko nabikubwiye Gakara turabana. Rero nimba ari ivyo numva ni ibintu byoroshe cane, ntugire ikibazo, cyo ni ikintu gitoya nzobikora. Okay, we niho wabinkorera neza, tisa neza agashimwe karahari. Ikibazo ndakwizeye ko uzobinkorera neza. Sawa. Dada, ko mbona utameze neza muri no misi, hari cyahindutse? Utashwanye na mama cyangwa washwanye na sheri wawe? Aurora, wivye ntacu wizi, uracara umwana. Gusa ameze neza, nta kibazo mfise. Nta numwe twashwaye. Uvuze ndavyihorere. Wembwira icyabaye hagati yawe na sheri wawe cyangwa nza muri telefone ndamubaza.
burya igihe cyose umuntu amenya ejo hahise hiwe, ntabwo yigera amenya ejo hazoza hiwe. Gakara, kubera kumbwiwe ushatse kuvuga iki? Burya niravye uko niyizi, sinzi ko vyoshika ntashobora gukunda cyangwa ngakundwa ngeze ngaha. Gakara, urukundo si amafaranga, kandi urukundo si ibyo bindi wiyumvira, urukundo ni mu mutima. Sahiri, mu minsi iheze mama yari yambwiye ko aje muhira kundondera. Sinzi ko wambwira ico waronkenereye, ubu ndahari. Yeah, it's true. Naraje gukora muhira iwanyu. Gusa kubw'amahirwe make sinashoboye kuhagusanga. Ariko kandi ico narondera nashoboye kubwira mama. Mais pardon, kuba vyaranse ko nshobora kuzibira amarangamutima yanje, urazi biragoye. Umutima ntugira ikintu na kimwe gishobora kuwuzibira mu gihe ufise target ikintu runaka. Imbere yuko ndakubwira ico nagushakira urya munsi, nagomba kwanza manze wo kubaza ikibazo kimwe. Kuba nagusanze hano ku kazi ntibiriko birakubangamira? Oya, nta na gato. Really? Yes. Okay. Ubwo ndashobora kwisanzura nkakubwira ikindimo. Nimba bidashobora kukugora, urashobora kumpa amaboko yawe. Gakiza, izina ryawe rifise isano n'izina ryanje. Ni nkuko kandi akenshi ngerageje kwitegereza amaboko yawe, mba numva afise ibintu byinshi bigendagenda muri jewe. Umutima wanje umbwira vyinshi no kubwira, selfu yanje imparurira ibintu vyinshi no gutondekera. Iteka ryose mba numva ikiganza cyawe cohora mu canje, ijisho ryanje rikamarira ijisho ryawe, umunwa wawe ukamusohora amajambo mwiza buri gatondo umbwira ko nkunda. Ndabizi biragoye gutahura muri kano kanya ndiko ndabikubwira uko, gusa nta wundi munezero numva nsigaranye ku isi atari bonjour yiwa mu gatondo, kagizwe n'igicu gituje, inyoni ziriko ziraririmba amazina yacu abiri, Gakiza na Sahiri. Iryo teka ndazikora igoye kushobora kuri intera, kumva umuntu nkawe ariko aronderwa n'umuntu nkanje me. Unkundiye amahirwe wo mpasi no kugenda yafisha ubusa, no kugira umugore mwiza wakataraboneka kuri nosi, no kugira umwamikazi yamikaye mu bwami bw'urukundo bwose bwigeze kuboneka muri muno Burundi bwacu. Ndagusaba ikintu. Urashobora kundaba? Iyo ndavyo mbona mwiki? Ndakubona mwiki? Nta na kimwe. Yeah, it's true. Nta na kimwe ushobora kumbonamo, niko kuri. Nkunze uburyo utigera ubesha. Ni nkuko nanje amajambo yose ndiko ndakubwira ntariko ndakubesha. Reka ndagusabe tugume muri iyo nzira nyene y'ukuri. For really, ntaguhisha. Gakiza. Ndagukunda cyane. Ndakwinginze umpa amahirwe yo gutangurana urugendo rw'urukundo jewe nawe.
Please. Sahili, ndakumva kandi ndagutahura cane, ariko hari ikintu nshaka kukubwira. Nana kimwe. Mbwira, je suis là. Oya ntibikunda. Buriya hari ibintu twirengagiza tutari dukwiye kwirengagiza. Ni vyiza ko umuntu akunda uwumukunda. Sahili, jewe aka kanya tuvugana ndakunze kandi ndakunzwe. Numva vyoba vyiza nawe urondeye uwo wokunda kuko jewe ndi mu rukundo. Okay. Ndakumva kandi ndagutahura. Murakoze cyane. Sahili, hari ikintu ushaka kugusaba. Ikintu. Nubwo bigenze uko, ubucuti bwacu ntibuzoca buhagarara. Sawa. Ubucuti buzohaguma nta kibazo na kimwe. Bino bintu biriko birangora kwakira. Ngeze ahantu numva umutima wanje unaniwe. Mama Cubahiro, ubu ivyiyumviro ni vyinshi mu mutwe wanje. Ndumva nobaza mwebwe mwagize amahirwe yo gukunda mugakundwa. Urukundo ni iki? Kiri ngaho nyene ga Sahili, nagenda kubwire ko urukundo ntirufatiye kuri ibi bigaragara gusa. Ushobora gukunda umuntu ugahereza ko mutwawe twose. Ushobora gukunda umuntu ukamuha umwanya wawe wose, mugamarezima ugasanga nawe mu mutima afise uwundi muntu akunda. Kandi bimaze kuba muri ico gihe nk'uko, ni ingorane kuko malgré effort zose ukoresha wewe kugira umwereke ko umukunda, ashaka gukunda umuntu atanamuha keya, atanamwitaho nkuko wowe mbikora. Ibintu by'urukundo rero mu bisanzwe nibanga Imana yahishije abantu, kuko wowe ndazi ko mukunda agakiza vraiment cyane. Twabonanye ukabimbwira ukabinganiriza, mugabo nawe eske nawe ico sinibaza vraiment. Sindumva jari karambwira ivyamwe nawe, sinzi ipahe yuko vraiment yoba peut-être agufata nk'umugenzi atabirebire arimwo. Muri ico gihe ikintu wowe ushobora gukora, uzohava wemera ubushake bwiwe, decision yiwe. Shatse kuvuga ko nitwagira Imana tugasanga aragukunda, muri ico gihe wewe ni wovunika nawe ntiyovunika. Mugabo hamwe twosanga atagukunda, ushobora kuzana amagramere yose ukavuga, ugatera ya mitoma yanyu y'abahungu b'iki gihe, ugasanga bivaye ifuti.
rero mwana wa mama Sayeri, reka guta wakuba, reka kumubwira ko Maneko, genda umurondere mwicarane, d'abord banze kumenya ko ari reciproque, uramukunda, eske nawe aragukunda? Bino bintu sinushobora kuvyakira. Mu bisanzwe kunyumvisha yuko ntushobora kumuronka agakiza, sinumva yuko ntushobora kubaho neza nta mufise. Mama Cubahiro, haragera ahantu mpumirije amaso ngakanura, nkiyumvisha neza yuko nubaho ntari kumwe n'umukobwa mwiza nk'ujya, afise amatama w'amaso meza nkajya, urukoba nkarugenda ndavuga po John ya Bajaji. Numva no fuma ntakazi ibyo mfise byose, ariko nkabona ndamufise, ndamukunda urabizi. Basi try, gerageza basi nawe ubijemo, umwumvishe how ndamukunda, ubu mfashije cyane. Basi rokora ubuzima bwanje nk'uko urokora abagwayi, wumve nanje ko ngwaye maladie d'amour, cause gakiza, ariko ungarure mu buntu please, ndagusavye.